mwaramutse namwiriwe bivanye naho muhagaraye mu mpande zine z'isi. Tugiye gukurikirana rwarukurikirane rwacu rwo kwiga Bibiliya dukoresheje indongozi ya Bibiliya, aho tugeze ku munsi wa gatanu, aho twiga ijambo ry'umutwe rivuga ngo urwibutso hamwe n'indirimbo. Ariko imbere yuko dutangura reka tumanze dusenge. Uragororotse Data wa twese uri mu ijuru, uzi imbabazi n'ibigombo byinshi, tugiye kwiga amajambo yawe, reka tukwinginge nk'uko uri umwigisha mukuru, udusobanurire kandi utwigishirize mu izina rya Yesu. Nk'uko rero rukurikirana tugeze ku cigwa cyo ku munsi wa gatanu, ni ku cigwa kigira 13, turiko turangiza indongozi y'igice ca kabiri, aho twiga amajambo avuga ngo urwibutso hamwe n'indirimbo. Tugiye rero ku ijambo ry'umutwe ry'iki cigwa riboneka muri Zaburi igice c'119 umurongo wa 11, handitse ngo nabitse amajambo yawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Muri iki cigwa rero tuza kwiga ahanini ibijanye n'ingene abantu dukwiye gufata inyandiko za Bibiliya tukazishira mu mutwe, inyandiko za Bibiliya tukaziga n'ubwitonzi kugira ngo bikunde igihe cyose twohura n'ikibazo canke twohura n'ingorane mu buryo bucanke buriya, tukagira ico twireguza ari uko tudafise Bibiliya mu maboko canke atari uko tumaze kuza kurondera Bibiliya. Rero hano umwanditsi yisunze yandika kuri iki cigwa c'urwibutso hamwe n'indirimbo, amaze kwisungira isomo riboneka muri Zaburi 119 umurongo wa 11, ni nk'uko abantu twese two wisunga, kubera ko nko muri iki gihe ciherezo bisaba ko abantu twese tuba twiga Bibiliya, tuyishira ku mutwe, tuyiga mu buryo butomoye. Yaranditse mu buryo atubwira ngo gufata ibyanditswe ku mutwe bituma itubamwo mu buzima bwa misi yose. Bisigura ngo kugira ngo ibyanditswe bitubemwo mu buzima bwa misi yose bisaba ko tuvyiga misi yose, akanya ku kanya, kugira ngo bikunde bitubemwo mu bwenge. Ni naco gituma iyo ugiye gusoma mu bitabo bimwe bitandukanye, ku buryo hari igitabo cyanditswe n'umuhinga rurangiranwa w'umunyamerika, igitabo citwa ngo wifuzwa ibihe byose, yanditse igihe kimwe bariko bariga ibijanye n'ubuhanuzi bwo kuza ubwa mbere bwa Yesu Kristo, aho yigishije atubwira ngo abantu bo muri Isirayeli canke abaherezi n'abafarisayo barigisha ubuhanuzi, ivyanditswe by'ingene Yesu azoza. Abana babo rero babyiga mu buryo bw'indirimbo, bakabibigisha mu buryo bw'indirimbo. Nico gituma kenshi iyo wiga ijambo ry'Imana canke iyo wiga nk'abantu b'abahinyanyuzi bakora indirimbo ziriya zo gutazira Imana dukoresha mu makorare, usanga benshi bariya nta muntu atize Bibiliya canke atazomye Bibiliya ashobora gukompoza indirimbo. Bisigura ngo aba yarasomye Bibiliya kugira ngo akure mu indirimbo zo guhimbaza Imana mu bijanye no kuhandika abikuye muri Bibiliya. Nico gituma indirimbo nyinshi uzosanga zisunga Bibiliya. Rero abantu rero twagomba kwiga Bibiliya tuyifata ku mutwe, ariko naho ivyo gufata ku mutwe bitoroshe. Gufata ku mutwe si umuntu uwo ari we wese, kandi hari n'igihe bisabwa n'ingaburo runaka kugira ngo bikunde abantu dufate ku mutwe. Rero gufata ku mutwe ibyanditse bidushoboza kubidondagura naho ata Bibiliya twoba dufise, twamaze kubivuga, bigaca biduha ubushobozi bw'igitangaza mu gihe ikigeragezo canke ibintu byari byose byo dushikira mu buryo dushobora kwisobanura dukoresheje Bibiliya. Eka n'ibyanditswe biratubwira kandi mu yandi majambo ko hari igihe Bibiliya tutazoba tuzifise. Bisaba ko igihe turazoba tugifise Bibiliya barazitwatse rimwe na rimwe tutagifise akandi kanya, bisabwa ko tuzoba twarize Bibiliya, twabikoresheje indirimbo, kubera ko ukoresheje indirimbo biranyaruka gufata ibice bimwe bimwe bya Bibiliya. Ukoresheje indirimbo biranyaruka gufata imirongo ya Bibiliya, ku buryo rero igihe tuzoba twamaze no kubivamwo
canke Bibiliya bamaze kuzitwaka kuko tumaze kubimenya no kuvyigishwa, aho tuzosanga Bibiliya dushobora kuyisobanura mu buryo tutayifise mu maboko, ari uko Bibiliya tuyifise mu mutwe dukoresheje indirimbo, dukoresheje kuba twarabifashe mu mutwe, kwibuka amasezerano y'Imana canke no gushira ivyiyumviro byacu ku ijambo ry'Imana, aho kubishira kubiduhanze, twerekeze ibyo twiyumvira ku Mana. Ejo ifise inzira igihumbi zo gufasha igihe atanumwe tubona. Bisigura ngo igihe rero atanumwe ari ku ruhande rwawe canke muri kumwe canke afise ico gufashisha mu gusoma Bibiliya, bisabwa ko dusoma Bibiliya kenshi, kandi bigasabwa ko tuba tubizi bimwe bimwe ku mutwe nk'uko icigwa kibitubwira. Ariko twabonye ko dushobora gukoresha indirimbo kugira ngo bikunde dufate imirongo byoroshe. Tugiye kandi tugasoma mu gitabo c'Abikorosayi, igice ca 3 umurongo wa 16 haratubwira aya majambo avuga ngo 3:16, ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu ubwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ibyampwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu mubiheshwa n'ubuntu bwayo. No kuvuga ngo muririmbe zaburi mu mitima yanyu. Ntushobora kuririmba rero ikintu utafashe ku mutwe, ntushobora kuririmba ikintu kitari muri wewe, kandi ikintu kimaze gufatwa ku mutwe bisigura ngo ushobora kugikoresha umwanya wariwo wose. Kuririmba amajambo yo muri Bibiliya nabyo bishobora inzira ihambaye yo gufata ku mutwe ibisomwa byo mu vyanditswe, mu kuririmba amajambo yo mu vyanditswe yibukwa bitagoranye. Iyo rero uri kuririmba Bibiliya mu majambo wakoze nk'indirimbo, bitutuma twibuka ibintu twafashe bitagoranye, ku buryo igihe cyose twobazwa ikibazo, kuko Bibiliya iratubwira ngo igihe tuzoshikirwa n'ikibazo runaka c'ibyo twizera, bisabwa ko nguko tuzishura ivyijanye no kwizera kwacu, aho tuzoba duhagaze atakindi kintu turinze kubaza canke turinze gusaba kugira ngo kidufashe kugira ngo dusobanure ukwizera kwacu. Ukwizera kwacu rero bisaba ko gushingira ku mirongo myinshi ya Bibiliya tuzoba twarize twarafashe ku mutwe. Nkuko twabivuze dutangura, igihe ca Yerusalemu Yesu agomba kuza mu Bayuda, abana babo bari barigishijwe gufata ku mutwe ibijanye n'amajambo canke n'ingene Yesu azoza. Babyigisha abana babo bakoresheje kwiga indirimbo, bakoresheje ubugenegene bwose bushoboka kugira ngo bikunde bafate ku mutwe ibyo bashobora gushikiriza. Ivyo rero barabikoze, mugabo naho byababereyemwo bitababereyemwo agakiza cyane, kubera ko Yesu amaze kuza baranze kumwakira, ariko bari babizi, bari barabifashe ku mutwe. Ego tubandanije rero kuvanga amajambo yo mu byanditswe n'amajwi aryohoye biyinjiza mu byiyumviro byacu, bikayatsindagira, bigaca bitubera uburyo bwiza bwo kwirukana umwijima. Hano rero turaza gushika ngo twumva ko igihe cyose twokora indirimbo, bibaye ngombwa tukayishiramwo amajwi aryoboye, tukayishiramwo ndetse n'akadiho kugira ngo bikunde injano y'ayo majambo n'akadiho biri kumwe, usanga ari ibintu biryoshe, kandi umuntu wese aca atangura kubyumva, abitahura, abyumva kandi abisobanukiwe. Ni naco gituma akadiho kajana n'indirimbo, nta muntu n'umwe adashobora gufata ikintu kugifata nk'indirimbo. Uzuraba abana
nk'akarora abana usanga azi indirimbo mu buryo runaka, umwana usanga azi indirimbo dufate z'abasani, kubera iki kajya kadiho nakajya karirimbo bigenda bijanye n'injano, ugasanga umwana arabiryohererewe, amaze kubiryoherererwa rero ikiba gisigaye uza wumva mu kanya kaza haheze umunsi mwibiri atanguye kubisubiramo abiririmba. Rero natwe muri iki gihe byasabwa ko indirimbo canke Bibiliya tushoboye kuyifata tukayishira mu ndirimbo, tukayiririmba tugashyiramo akadiho kugira ngo bijane n'injano, hama abantu bakaza bararaba ingene Bibiliya bayiga bakoresheje indirimbo. Hano rero ngo igihe ibyo bintu byaryobowe rero n'indirimbo biri kumwe, usanga bihimbara cyane. Kuririmbwa no gufatwa ku mutwe n'abana bato abo nyene, ivyanditswe byamye biba imfashanyo ku bantu bafata amajambo ku isi mbere y'amakoraniro n'aho bafata amajambo. Indirimbo n'iyindi miziki byahinduye kandi bigorora imico y'abakristo mu myaka amajana menshi. Indirimbo dufatiye ku ndirimbo bitubwira ko byahinduye abantu b'abakristo mu myaka myinshi. Ni nacyo gituma iyo kenshi uzurabe abantu bariko barakora konseri abantu barazikunda cyane gusumba aho umuntu yoba ariko arigisha icigisho c'iminota 30, mugabo indirimbo barashobora kumara amasaha 2, 3, 4 bariko bakurikirana indirimbo byoroshe atangorane n'imwe irimo. Rero dufashe Bibiliya tukaronka nk'abahinga bayitwigishiriza mu ndirimbo kugira ngo tuze turayiririmba, tugahera mu itanguriro tugashikana mu byahishuriwe ari nk'indirimbo, tukayikora nk'indirimbo. Bibiliya yo tuba mu mutwe, mugabo abo bahinga nuko tutarabaronka, igihe tuzobaronka bakayitwigisha, ariko turasaba kandi n'abahinyanyuzi b'indirimbo za makorale nabo bazogikorere ko kugira ngo badufashe kugira ngo bakore Bibiliya, naho bo barakora dufate nk'isezerano rya kera ibyo twoshima, hama bakazogenda bakora uko buhoro Bibiliya twosanga twayimaze. Mu kurangiza tugiye kurangiriza ku majambo umwanditsi yanditse avuga ngo guhimba indirimbo canke gukora indirimbo byugurura ubwenge bwacu bikerekeza ibyiyumviro byacu ku Mana. Igihe rero umuntu ariko arategura indirimbo kugira ngo azoyishikirize, byugurura ubwenge bwiwe kwa ubwa mbere, bigatuma asorongora buhoro arondeza muri Bibiliya amajambo byojana kugira ngo bikunde indirimbo agiye gutanga canke agiye kwandika iba ari indirimbo nziza ifatiye ku majambo ari muri Bibiliya, kugira ngo nico gituma Bibiliya ivuga ngo ugiye gusoma muri Yesaya igice ntibuze neza kivuga ngo Bibiliya utujambo tumwe dusanga aha utundi ukadusanga ahandi. Ni ukuvuga ngo Bibiliya rero iri kurayikoresha mu kwandika indirimbo, ubuza akajambo kamwe aha kugira ngo wongereze ku kandi, kamwe ugakura aha kandi ukagukura ahandi. Ni ijambo ryayo kandi bitubera umuhezagiro udasanzwe, bigatuma n'ubuzima bwacu bwuzuzwa neza. Bica byuzuzwa ubuzima bwacu bwuzuzwa neza ku buryo iyo uri kuraririmba canke uriko urasoma Bibiliya bituma ubuzima bwawe bwuzuzwa, kubera ko usanga wegeranye n'Imana cyane ku munsi. Wa muhinga rero yaranditse mu kurangiza avuga ngo umuziki ugize igice kimwe cyo gusenga mu kirimba cyo hejuru. Ni ukuvuga ngo umuziki ugize kimwe mu bice bituma dushika mu birimba byo mu ijuru, kugira ngo bikunde tube turiko turasenga dukoresheje indirimbo, dukoresheje Bibiliya cyangwa dukoresheje ikindi gitabo gituma dushikira mu birimba byo hejuru, dushikira mu ijuru. Kandi dukwiye kugerageza mu ndirimbo zo guhimbaza kwegera hafi hashoboka kuri ya majwi y'abaririmbyi bo mu ijuru. Nico gituma tuzi ko mu ijuru nta kindi gikorwa tuzoba dufise kiretse igikorwa cyo kuririmba. Abaririmbyi rero kenshi bisunga kugira ngo baririmbe, bisunga bibaza ko ari amajwi nayo tuzohava turirimba mu ijuru, ariko mu ijuru tuzoba twahinda ukundi ngira tuzoba dufise ayandi majwi. Rero
abaririmbyi bisabwa ko kubera ko ngo ari igice kimwe cyo mu gusenga, uko n'ukuri ni igice kimwe cyo mu gusenga, mu kuririmba no mu kwiga ijambo ry'Imana, byose tuba turiko turasenga. Ivyo uwo muhinga yavyanditse mu gitabo bita ngo Abahanuzi n'Abami. Ni mu bitabo uwo muhinga yanditse ibitabo byinshi mu buryo butandukanye, aho yanditse ayo majambo ko kuririmba hamwe no gusenga no gusoma byose ari bidushikana mu birimba byo mu ijuru. Reka rero abantu bariko baradukurikirana muri gicigwa c'ugwibutso hamwe n'indirimbo, ntushobora kwibuka ibintu utafashe mu mutwe. Bisaba kugira ngo wibuke ibintu nuko uba warabifashe mu mutwe, kandi gufata ibintu mu mutwe si rimwe ubikora, bisaba ibintu umusubiramwo, ukabisubiramo rimwe, ukabisubiramo kabiri, kugira ngo bigufashe kubigumeza mu mutwe. Nico gituma rero dusabwa kwama twiga dusoma Bibiliya akanya ku kanya, kugira ngo twibuke ya majambo yo muri Bibiliya aboneka ku murongo umwe hariya canke ku wundi murongo, kugira bidufashe kwama twegerana n'Imana. Abantu bose bariko baratwumviriza kuri uno munsi, aha niho turangirije kino cigwa. Imana itugirire neza kandi iduhezagire mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Uragororotse Data wa twese uri mu ijuru, reka tugushimire ko wabanye nacu muri kano kanya twariko turiga iki cigwa kijanye n'ugwibutso n'indirimbo, kubera ko tuzi rero ko kwiga gusenga bidusaba ko dufata umwanya. Reka tukwinginge kugira ngo uduhe umwanya ukwiye kandi utugirire neza kugira ngo dutahure ibyo tugomba ko mu izina rya Yesu. Amen.